Ndabaramukije bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, nkaba ndabahaye ikaze kuri ino mboneshakure yacu. Nkaba nitwa Nkeshimana Martin, akaba ari jewe tugiye guteramana. Uno musi rero nkaba nabateguriye ikiyago kivuga ku nkwano. Mbega inkwano ni iki? Inkwano kera byari bimeze gute? Inkwano uno musi bimeze gute? Ejo hazoza ni kuvuga mu myaka iri imbere naho bizoba bimeze gute? Nkaba nahisemwo rero kubayagira kuri ico kiyago ufatiye kugwaruka rumwe rumwe kuno musi, abasore n'inkumi, aho bidoga ko inkwano ibabereye intambamyi ku bijanye no gushinga ingo zabo. Bakavuga yuko abavyeyi benshi uno musi bafashe abigeme babo nk'ibidandazwa, aho basaba inkwano ndende gose, bigatuma abasore batari bake badashoboye kuronka ubwo buryo baca bahitamwo kuvavanura n'ivyo vyo gushinga ingo zabo, bagashima kwigumira uko. Eka n'ababigeme ni bamwe usanga basaziye muhira iwabo batashoboye kuja ku bagabo. Kugira rero duce hirya no hino ibijanye n'iryo jambo nabahitiyemwo uno musi, naragerageje kubaza abatandukanye, ndabaza muri urwo rwaruka, ndabaza mu bakuze bazi ingene vyagenda kera, kugira dushobore kuronka ikintu twofata nyamukuru rwaruka rwotahura ku bijanye n'inkwano. Muri abo rero twashoboye kubaza, abo naganiriye nabo, nasanze hari ubwoko bubiri bw'abantu, impande zibiri, aho bamwe bavuga yuko inkwano muri kino gihe tugezemwo, inkwano zoba ata siguro zigifise cane, bakavuga ahubwo yuko bibaye ngombwa zonavaho. Urundi ruhande narwo rukavuga yuko inkwano zitegerezwa kugumaho, kuko inkwano ziri mu biranga imico n'akaranga vy'Uburundi. Ido nido rero kuri ico kiyago twagiranye n'abo bantu batandukanye nari ndababwiye, nkaba ndabahamagarira gukurikirana ikiganiro cacu kiza kuba isaha zibiri, kugira mwumve muronke insiguro zikwiye. Abafise ibibazo ibi n'ibi n'ibi, abafise amakenga ku bijanye n'inkwano, bashobore kuronka umuco kuri ivyo bibazo vyabo n'ayo makenga yabo. Nkaba ndabahamagarira rero kubana natwe igihe c'isaha zibiri. Kaze tuze kubana, tuze guteramana. Nongera ndabahimiriza kubandanya muryoherwa mukurikirana ibiganiro vya radio televiziyo Burundi bwiza. Murakoze, naho ubutaha.